ko humwe bw'inzoga uko ko gutandukanye no kubabiherewe impusha zaraye zihagaritswe kuri uyu wa 30 mu kakaro n'ikigo kijeje kugenzura ubuziranenge BBN nkuko bishikirizwa na Jeremy Ngezahayo arongoye ico kigo. Ikigo BBN gihejeje gufata ingingo zikurikira. Ibinyobwa vyitwa imivinyu bikurikira birahagaritswe mu kurindira ko bisubira kwitunganya byishunze amategeko. Iyo nayo ni yitwa Rafiki wine, Ambiance wine, Navus wine, Castor wine, Susuruka wine, Sorora wine na Capitaine wine. Meraheza nsaba ko BBN iheraje isaba ko abo dukorana mu bajejwe intwaro ikana ministeri jejwe umutekano yofasha mu gukura ibintu hejeje kuvuga ku masoko. Nayo ngo kubona babahagarika kandi rero babahaye impusha zo gukora, Jeremy Ngezahayo arongoye ikigo BBN amenyesha ko baba tubahirije ivyo biyemeje. Abo bose bakora uko yamye akora arashobora kubigira bishaka cyangwa atabishaka mugabo urutoki rurahinduka. Uko basavye impusha bimeze ubusiko bimeze. Ivyo rero mu byo tujejwe birimo surveillance du marché tuguma tuza kuraba mbe wa wundi kumwe yakorera yasabira uruhusha nicaguma akora. Uwo munsi tubonye ko yatiriganye na gatoya. Tuvuze tukubitaga akantu hasi tuti arte uri gukora amakosa. Naha rero ubona hageze igihe nubu mu mezi 3 uzosanga tuguma dusubira mu mezi 3 tuguma dusubira tukaza kuraba kubeka ba surveillance du marché no kwira bazi ko hari abantu babigira bashaka nabandi bo babihenda kwira tubishaka mugabo gasanga bariko bakora ivyo batasabye uruhusha. Ivyo binyobwa bikaba bihagaritswe nyuma y'ikinyobwa Sapor cyari cyahagaritswe kwa 16 mu kakaro mwaka 2024.